Hello guys, nizere ko mumeze neza kandi mukomeye. TV ni E+257, ijwi ni sanamu ni Judicael Gihimbare, hama inyuma ya kamera ni Gogo Gontra, ni watuma mubona amasanamu meza nkaya. Uno musi muri E+257 turi kumwe na Digne Delicia Mrs Isoko, kugira ngo tushobore kuyaga nkuko mubizi numwe bamenyesha makuru umva zishobora kumubaza ibintu byinshi atari ukuyaga no gutera inkuru nawe, kugira ngo ashobore kutubwira ibintu bitandukanye. Ni sawa ga Digne? Yego ni sawa nama. Ni sawa ni double D. Mbega kumenga uragwaye, je murumenga urakanye kuntu habaye iki? Singwaye ahubwo ndarusha cyane kandi hano nicaye hari imbeho. Nje tumona nje ndakwicara ku kazuba gatowe. Ndashaka kumenya Isoko TV yavuye mu mutwe wanje. Uburyo basi kugira ngo ushobore kuyikora, ushobore kushira ku mugaragaro, ushobore gukora ibintu nka bijya uburyo bien sûr ni ibintu mubona bitoroshe, bisigura ko umuntu adashaka kuvyishoboza wenyene, tegezwa kuba afise abantu bamusapotinga canke abantu bagomwe ibikorwa vy'umuntu. Sinovuga vraiment ngo naravyishoboje jenyene, ahubwo narashobojwe kandi ijya Isoko TV si wanje ni yabandi bose, urumva ni yabajya badukurikirana, bajya bafata akanya kabo bakaraba ibiganiro dukora, bajya bumva imigambi yacu bakayishira no mu ngiro, urumva ni ikintu catwese. Ego birakunzwe kuvugwa no kunugwanugwa yuko abadada abakobwa barongora ama TV online kanshi baba bayakuye kanshi muri diaspora, ukivuga ko ico kintu bagira ibiryo bakwe vraiment numva ahubwo bari bakwiye no kubabwira ati félicitations parce que ndazi ko ari benshi bavyifuza ntibabironke. Rero nuvuga ati niteka ridategwa bose, rero ahubwo barakiye kubatera intege byo kuvuga ngo babikuye hehe canke hehe, ibyo nimbaza ko atari ico kibari gikuru nuko baba ariko barabona ko hari umuntu ariko arakora, ariko aragerageza guteza imbere uburundi. Rero kuvuga ngo yabikiye muri diaspora, ko ndazi muri diaspora sekwa ababayo aba babikoze n'abarundi naho baba mu mahanga mugabo n'abarundi, none babikoze kubera diaspora barimwo canke babikoze kubera ko ari igihugu cabo, so umengo ntaco babitwaye. Wahoze uri muri DFTV kandi twarabonye yuko ibikorwa bya DFTV iyo bibaye uba ufatiye mbere. Turashaka kumenya niyihe secret canke ni kihe kintu ukoresha, ko turabona yuko abandi iyo bavuye mu TV online bakagenda handi baca babona umengo ayo ma TV online nibitabwa shume ngo ntidushaka gusubirayo ibintu nk'ivyo. Wewe na DFTV imigenderanire imeze gute? Imeze neza, hanyuma ngo secret ntayihari. N'ubuntu kandi n'urukundo, n'ubwenge kubera ko ubuzima hariho ibintu bigusaba ubuntu bikagusaba urukundo ariko biherekejwe n'ubwenge. Rero jewe nivyo nkoresha. Twarabonye harasotse cover nshasha ya Miss Muyinga, igomba igaruke cyane. Ntavyo ndabizi ko kubera ko ntibarantuma ko ntibaranyicarika ngo bambwire ukuntu bimeze, kubera ko urumva nimbe ya last time hari habari bavyumviriye bakanshiramwo turakorana, bisigura ko nabo ubu nimba batarampamagara nimbe hari ntaco ndabizi ko ntari ndabona. Okay, muri no misari haravugwa yuko urukundo rwawe na DJ Oli ngo baruri mu mata, sinzi ko navuga ngo mwarahebanye, ko nta cyemezo dufite ko mwahebanye, ariko ko ngo baruri muri zuguru ko runacheza mu Giswahili niko bakunda kuvuga, umva ko hoba hari kutumvikana kwacana nka kurya twari tubimenyereye. Ndazi yuko kanshi abakobwa bitugora kuvuga ikintu kungene kimeze, ariko ndashaka yuko uducira ku mayange basi urukundo rwawe nawe uri muri kino gihe rumeze gute? Mumenga ivyo ntaco no bivuga ko, gusa he means a lot to me. Donc nuko ko abantu numva babona ivy'urukundo gusa ariko bataba ariko baritaho akazi. Bien sûr nivyo biguma bisirikira plus que akazi abantu baba ariko barakora canke banakorana, wanashima hari akazi tuko turakorana nawe kandi gakomeye. Rero urumva abantu niba ariko barakabona canke niba ariko baranashaka no kukabona bo bariko baritaho ivyo by'urukundo n'ibiki. Alors que si ivyo twoshira imbere muri no mwanya, ariko no mugenzi mwiza bien sûr, ibisigaye navyo ni sawa. Yego ngo ibisigaye navyo ni sawa,
aha biboneka yuko hari akantu kanyegeje akantu gahari gusa ivyo bintu ndabasavye nshimitse ntitubivugane ko ntitunabirandire ko ntihagire na commentaire birenga ko muzoba mukoze n'umugenzi mwiza cane he means a lot to me kandi cane gose rero murakoze mugabo turabona amakava menshi we ariko aravuga yuko mwahebanye tukabona ibiganiro bitandukanye vyagiye birakogwa n'ama TV online atandukanye ivyo byo navyo bivuga kwiki navyo ndabona kandi naho no banarabibonye bifite uburenganzira kuvuga ko mwahebanye niko abibona canke niko abizi canke niko abifata donc muri Dingi Delicia DJ Oli Nigiki ukuyeho apa yuko muba mukorana apa yuko muba mufise ibikorwa bitandukanye mukorana ni secret yanje nibanga ryanje DJ Oli nibanga ryawe donc ntaco novuga yego imbere ko turangiza ikiganiro cacu ndashaka kugusaba D double D canke Dingi Delicia ashayisa kini kigumu ndashaka gusaba Dingi Delicia atubwire nigiki canke nirihe banga wibaza yuko rikwiye gukoreshwa n'abantu banshi bari mu rukundo kandi bose bari in public bari ba public figure abantu babone ku mwanya wose public figures d'abord ni vyinshi ni birebire gose ni vyinshi kandi ni birebire ni vyinshi kandi ni birebire mu vyumve d'abord ni ibintu biba bigoye kujera gusa ikintu nobahanura cyane surtout les filles il ne faut pas gutanga donc kudepasa umutipe wawe iyo mwese muri public thing donc umva ntumudepase kubera ko ariho 1 metre utera imbere ugasanga uno munsi uri kurabishusha kubishira mu bagenzi bawe kubishira hehe in public wowe deja ni yakigukunda ni hakikwakira ejo utangiye kwiyumvira mariage bikini niho nawe yiyumviriye ko yo gushira no kuri stat donc ntimu depase ntimuji imbere yabo hako muji imbere muji nyuma yabo abari bo baborienta ko yako narabonye yuko bon ni ibintu mfitiye experience nabonye hirya no hino mu bantu batandukanye rwanashima nzi rero ni ibintu biba bigoye ikindi kintu naco ku bantu nk'abo baba bari celeb ni byiza yuko baba kipinga ibintu vyabo mwibanga simvuze ngo ntibemerane canke ntibagire iki mugabo bakabishira mwibanga kubera ko nasanze ushobora tenda afise umwana aheruka kugwara ingwara tutazi niyari yo kubera umuhungu urumva bivuye ku muhungu kandi rero bo urumva ntisuno kuvuga ngo baba no mu Burundi wibaza urumva nk'abantu bari hanze akagera kuri point yaho umwana ashobora kugwara akaba depase mutwe akava umusazi urumva biba biri ibintu byari donc urumva ni zero birebire umuhungu arakurikirana umukobwa arakurikiranwa bigera yaho rero bihera mu nzira zidatahuritse urumva hari hageze urumva bari bageze kuri point umwe postinze bavuga ati turabasavye ni mureke kuturuhisha ni muduhe gusa save the date niyo turindiriye urumva iwabo n'umukobwa bari bamuze wa n'umuhungu bari donc bageze kuri iyo point rero bica bihera mu bapfuye ikintu akantu gato katabaho urumva rero heureusement ko bo bazi nico bapfuye hariho n'abandi batazi n'ivyo bapfu kasanga ngo byahetse batazi n'ivyo donc ibintu nk'ivyo muzi ko mwese muri celeb mu keeping a secret mu bigumye nibanga giwanyu wewe canke basi nabo na miriye muba murimwo sivyo muba murimwo apana publicly ngo abantu bose ngo nakana bimeze uko nakana bimeze uko umva ahantu hose kuburyo nakabaye kose baca banyaruka kubimenya donc mube yuko mwebwe muha abantu ico mushatse ko babona ico wewe ushatse ko abantu babona abari ico babona ico udashatse ko babona ntibakibona donc nimbura ryohewe uryoherwe ni wowe nyene n'uwatumye uryoherwa mu ryoherwa ubabaye wowe nyene n'uwatumye ubabara mumenye ukuntu mujenga iyo situation
donc ntibice kubera hariho abantu iyo babavanye usanga bice bikoga ibintu birebire mu miryango mu bagenzi byavuye kwa naka byatumye naka ntivyari bikenewe ni kujya mwavyunze muri babiri murashobora no kubiheza muri babiri donc nico kintu no bahanura gusa cane cane ikintu c'abakobwa les filles ntimudepasa abahungu. Turagushimiye cyane ku manuro nziza. Ndabashimiye namwe kanya gusa ndababwire Judy aramfatiyeho numvumbuye mugabo ntaco kubera ko je nari naranse mugabo heureusement ntaco nabivuzeko yes nashimye ngo heureusement ko ataca yivuze ko muraza kubyumviriza mwe nyene hama muce muja muri commentaire mutubwire si yabivuze ko canke atabivuze ko ibiki d'abord kutambajije ibiki. Voilà. Wari kumbaza kiganiro ntikirahera. Yari kumbaza ati ibiki. Urumva? Oya bofite je sinakwaza ngo nibiki utavuzeko. Ndashaka kumenya wewe nike wikanze kutavuzeko basi. Kutambajije iyo ndi mukuja, ega ndi mukugenda. Uri mukuja, uri musanga muyinga. Uyu ni Dinye Delicia n'abahenda hari ibyo yashatse ko hari ibyo twashatse ko avuga ko mugabo adashaka kuvuga ko ngira ni wakurikirana neza ikiganiro ukaba umuzi Dinye Delicia ukawuzi ukungene yaramaze imisi ameze urashobora kucumenya ico kintu. Tete yuko nahindutse. Ngira we hindutse. We nukutibona. No canwe ifantu ubunyene ikanye. We nukutibona. Hindutse vya vrai. Because imbere yanyu nimba narahindutse Imana ishimwe. Tari mu bintu nari nipfuza cyane ko vyoba. Rero nimba narahindutse Judy akabibona c'est-à-dire ko hariho n'uwundi yabiro Marthe. Dieu merci. Muwandeye mukora subscribe kuri channel zacu like comment na share zanyu turazikeneye turabashimiye cyane ko namwe mwitanga mukaraba ibiganiro byacu mugabo turababwiye ati ciao ciao turacabandanya.